Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro tumaze imisi tubashikiriza igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kirabandanya kwishikira mu makomine atandukanye mu ntumbero yo kwirabira uko abene gihugu bariko baratunganirizwa hisunzwe indinganizo nshasha y'intara amakomine amazone n'imitumba. Hari kuri uyu wa gatandatu nzero uyu mwaka turimwo aho abakozi bo mu gisata cyo kumenyesha amakuru umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bari bishikiye mu ntara ya Bujumbura neza na neza muri komine Ntahangwa mu ntumbero yo kuraba uko abene gihugu bo muri iyo komine bariko baratunganirizwa n'abajeje intwaro. Mustanteri wa komine Ntahangwa amenyesha ko hariho akarusho ku bene gihugu ngo kuko baregerejwe ubutegetsi ngo ibikorwa vyinshi vyahora bikorerwa mu makomine ubu bisigaye bikorerwa mu mazone, ariko ngo muri komine arongoye haracariho agahaze nko kwitangwa ry'ikarata karanga muntu ngo isanzwe itegwa ko umukono na mustanteri bivanye nuko komine ya Ntahangwa isanzwe ari komine yagutse cane, ariko ngo bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo abene gihugu boroherwe. Akarusho karahari kuko ubutegetsi bwaregereye abene gihugu bwarabegereye kuko vyinshi bikorerwa muri zone. Fashe nk'akarorero Mutimbuzi ya kera mu mazone ya Mutimbuzi nta bugeni bakora, impapuro zose zatangirwa mu komine mugabo ubu zitangirwa muri zone. Abanyakirekura impapuro bazirongera mu Kirekura, abanyamutimbuzi bazongera muri Mutimbuzi, abanyagatumba bazongera mu Gatumba, mugabo bose basanga baza ku komine. Umva yuko bafise akarusho nk'uko amategeko abitegekanya ari mu itegeko rigenga amakomine. Ukeneye karanga muntu ayisabira kuri zone no ayisaba hama mu nyuma igaciza kuri komine igasinya. Ico gikorwa rero kiriko kiragora bene gihugu uravye ukugene komine Ntahangwa ari nini iragutse, mugabo tuko turitunganya imisi iri imbere ku buryo umwene gihugu atazosubira kuruha. Ufashe nk'akarorero umuntu wo muri Nyambuye yasavye karanga muntu kuri zone yagize demande agaca afata kanya akayizana ku komine, hari igihe asanga mustanteri atari hari ari nko mu nama yafatiriwe. Uyu mwene gihugu uravye itike aba yarishe ni nini, barishe itike nini kuko komine yagutse, barishe itike nini kugira ngo aze garuke, kandi murabona yuko bivuna. Mu ndinganizo rero turiko turakora kandi twabitanguye, twategekanije yuko turondera abo twokwita abakusi. Turindiriye yuko mu ntara baduha amamoto ku buryo haba abantu b'abakozi ba komine nka kabiri mu ndwi bagenda muri ayo mazone bakaza babimanukanye, basubiyeyo gutora ibindi bagenda bajanye indangamuntu ziba zamaze gusinya. Aho zo turiko turavunira urugendo umwene gihugu. Uzindi impapuro zitangwa nta ngorane zihari, izo mpapuro zose zitangirwa muri zone kiretse urupapuro rumugonyine ngo sinzi ubwene mu kirundi no gwita rya attestation de bonne conduite VMS gonyene nigo mustanteri asinya. Izindi mpapuro zose nukuri nta ngorane, rw'amavuko, kwandikisha imanza z'ubugeni, impapuro rwa ahuba residence,
Inyuma yaho twaraganiriye n'urongoye igisata c'inyandiko ndangamuntu muri komine Ntahangwa, amenyesha ko ico gisata kiriko kirakora civuye inyuma. Ubwiwe ngo akarusho ni kanini ku benegihugu ngo kuko ubu bitura amazone abegereye, ngo intambamyi zicibonekeza ngo nuko hariho abenegihugu bakijuragirika. Mwiyo ndinganizo nshasha nkuko vyavuzwe kandi bashaka yuko tubishira mu ngiro muri komine nziza ya Ntahangwa yagutse gizwe n'amakomine n'amazone 13. Igisata ndangamuntu kiriko kirakora civuye inyuma. Tigute barafashe yuko amazone yose agira ibiro nzandiko ndangamuntu. Amazone atarafise ivyo biro ndangamuntu twarabishizeyo. Ubu abenegihugu bitura ku mazone abegereye. Ubu ku ikomine ni nk'ihuriro ry'amaraporo ava mu ayo mazone 13. Hama tukagira natwe tugafata iyo raporo tukayitanga mu ntara. Akarusho novuga nko cyane cyane ku benegihugu kubera indinganizo nshasha yaje kugira ibe inyishu y'abenegihugu. Nk'umwenegihugu yahora ava muri zone nka Gatumba aje ngaha ku ikomine ya kera yari Mutimbuzi, mvuga urugendo runini nko kuragana biciye mu mategeko, bava mu Gatumba bakaza kuraganira ino, bavuye mu Rubirizi bakaza kuraganira ino. Ariko kw'intunganyo nshasha abenegihugu bitura ku mazone asanzwe abegereye. Ico gituma rero akunguko canye akarusho tukabonera ku benegihugu kubera ubu batagifata ingendo zirezire. Akarusho ko ku ikomine naho ku ikomine bica bituma n'amaraporo tuyaronka vyihuse kubera zone yariyo yose irafise umu etat civil ayijejwe. Dushatse raporo tumubwira ati dukore raporo badutumye aha bikaca binyaruka. Intambamyi si nyinshi gusa intambamyi mbona hariho abenegihugu batarahimirizwa bikwiye. Bamwe usanga baje kurondera ivyangombwa nk'impapuro canke kwandikisha abana canke kwitura igisata ndangamuntu muri komine ngo kibahe izo mpapuro, kandi ivyo bikorwa twabijanye mu mazone. Nyakubahwa Musitanteri wa komine ya Ntahangwa yafashe ya mbere kugira ngo ivyo bikorwa vyose vyahora birangurirwa ku makomine vyegere abenegihugu ku mazone. Intambamyi rero nuko batarahimirizwa bikwiye kubera usanga bakijuragirika. Icokorwa nuko caranatanguye kubera Musitanteri yarafashe arakoresha inama abajejwe cyane cyane amazone kugira n'amakartie kugira bumvisha abenegihugu ibikorwa bisanzwe bikoregwa ku mazone n'ibikorwa bisanzwe bikoregwa ku ikomine, kugira ngo ikintu cyose kizoze ku ikomine kizobe ari ikintu cananiranywe nko ku mazone. Warongoye ico gisata muri komine Ntahangwa arasigura akamaro ko kwitura ibiro vy'inyandiko ndangamuntu, haba mu kwandikisha abana, kwandikisha ubugeni, gufutisha abitavye Imana n'ibindi, ngo bakaba babandanya bahimiriza bene gihugu kugira ngo bamenye akamaro ko kwitura ico gisata. Umwana yandikishwa kugira ngo abe umwene gihugu ashitse, kugira aronke ibimuranga, kugira tuvuga ati umwana yavutse rero ategeza kuba yandikwa kandi akandikishwa mu kiringo kitarenze imisi 15. Akamaro ko kwandikisha umwana n'ubumaro bwishi. Kwishure ubu nta mwana agenda gutangura ishuri adafite urupapuro rw'amavuka. Kwa muganga umwana atararenza imyaka 5 bamusaba urupapuro rw'amavuka. Eka naho abagomba kurondera impapuro z'inzira zo kujabuka imbibe z'ico gihugu bikenera impapuro z'amavuka. Urupapuro rw'amavuka ku muntu ari we wese canye ku mwana ni kirumara. Kuba gomba kuragana kwandikwa biciye mu mategeko navyone bifise akamaro kanini ya cyane.
benshi bahora bavuga yuko kwandikwa atakamaro mugabo bifise akamaro kanini. Ingo zubakanye bice mu mategeko zigira agaciro, zigira akamaro mu kibano, zirahanurana zigahanura n'abandi. Iyo umuntu asanzwe yubatswe bice mu mategeko, hariho impapuro canke ubundi buryo ashobora kuza kurondera. Dufate nk'akarorero, ugomba kuza gusaba ideni muri banki, ari umugabo n'umugore bubakanye barabasaba yuko bazana urupapuro rwemeza yuko banditse biciye mu mategeko. Iyo umudamu agomba kuza kwibaruka agiye ku bitaro kanaka, bamusaba urupapuro rwemeza ko banditswe biciye mu mategeko. Umva ivyo byose n'akamaro kaniniya cyane kugira ngo abantu biyumve mu mugambi wo kwandikwa biciye mu mategeko, babone yuko ejo canke hirya y'ejo no muri kubu bifise akamaro kanini. Gufutisha umuntu yapfuye, gufutisha umuntu yapfuye ni ibintu ngenderwa canke bikenerwa mu buzima bwa kira muntu. N'igihugu kiramenya ati mbe uno munsi abene gihugu dufise naba mu kwezi kanaka canke mu ndwi kanaka, muri zone kanaka, muri komine hapfuye abantu aba. Muri ya ntunganye y'imigambi y'igihugu bafatira ku biharuro biba vyavuye mu biro ndangamuntu. Hama ikindi naco akamaro ko gufutisha umuntu, ubu tugeze muri ca gihe uri kurarondera impapuro zitongo. Nk'akarorero, iyo umuntu yapfuye agomba kurondera urupapuro nyezina rw'itongo nka titre de propriété, baramusaba ati mbega uyu muntu ko yapfuye mwaramufutishije? Aca avuze ati ego, acazana rwa rupapuro rwerekana yuko bamufutishije. Murumva rero yuko no gufutisha umuntu ari akamaro ntangere abene gihugu batokwirengagiza kugira ngo bijukire uwo mugambi, kuko batovuga ati ya migani ya kera ngo akapfuye kabazwa ivu. Nuko twokorera ko mugambi. Hari hagati yaho canke hambavu yaho hari n'ikindi gitabo twandikamwo izindi nzandiko, nko gufata adoption, bajya abana b'abatorano umwe akamwishirako. Hari ico kindi gitabo tubandikamwo. Iyo babandi banditswe biciye mu mategeko batacumvikana, vyashitse bakavana yama divorce, naho nyine ico gitabo dutegerezwa kubandikamwo. Na bamwe usanga ari nk'umurundi yarongoye umunyamahanga kazi, wa munyamahanga kazi akaba ashaka kwitwa umwene gihugu w'ico gihugu, akarorero Uburundi. Ari nk'umurundi yarongoye mu Tanzania canke mu Belgique canke mu Canadienne, ashaka yuko wamufasha wiwe ahinduka umurundi, yitwa ko ari umurundi kazi, agatakaza agaciro ka ca gihugu ciwe canke agashaka kugira ati ngoma ngire double nationalité, ico gitabo cyo tukimwandikamo. Ni hamwe baca dukora ikintu bita acquisition de la nationalité burundaise par l'acte de mariage. Wumva nico gitabo kirakenewe gose. N'ababandi usanga babana baranditswe, ukaca usanga izina bashaka siryo, iyo babanditse siryo bashaka. Ubu mw'iki gihe ca none mwe bavuga ati changement dino, iyo bivuye muri contentieux mu nzego zibijejwe bikemeza yuko iryo zina ryohindurwa, ko atamahinyu vyoba birimwo canke ikindi kintu coba cinyegeje inyuma, citumwandika mw'ico gitabo bakagira changement dino, bagahindura bakamwita ryarindi zina. Ikintu turiko turakora nuko twohimiriza abene gihugu, kandi hariho amanama umugambi twatoye kuza turaza guhimiriza mu mazone, zone par zone, kugira ngo twumvishe abene gihugu akamaro ko kwandikisha umwana. Haruhande yaho rero twarishikiye ku biro vya zone Mutimbuzi iri muri komine Ntahangwa.
Hakizimana Albert arongoye iyo zone amenyesha ko muri zone arongoye abenegihugu bariko baratunganirizwa neza cane kandi ngo bakaba bashima cane ngo kuko baronswa impapuro baba bakeneye batarinze kuruha kandi mu mwanya muto. Abenegihugu bariko baratunganirizwa neza cane kandi abenegihugu bafise ibyishimo bidasanzwe kuko ibikorwa byahora birangurika ku ikomine aho usanga biriko birarangurirwa ngaha nyene muri no zone gutyo rero hariho akarusho kenshi cyane kubera umwenegihugu usanga kare byahora bimugora cyane cyane nk'agatike ugasanga aragiye ku ikomine ugasanga rimwe na rimwe bivanye n'abantu benshi ugasanga ntashikiriwe agasubira inyuma adatunganirijwe mugabo uno munsi umwenegihugu nk'uko mwabibonye umwenegihugu aje mu mwanya basubiye inyuma ibyo rero bigatuma abenegihugu banezererwa n'ico cabaye leta aho yafashe ingingo ko yokwegereza abenegihugu intwaro nk'uko mubibona naha murabona ko hariho urupapuro hazari impapuro nyinshi mugabo zose nazisinye hajya muraza kubona abenegihugu bariko baragenda bazibaha yego nkaho murabona ko nsigaranye urupapuro rumwe nago nyene ngo ndarusinye rero ngaha hariho ibikorwa nk'uko mwabivuze baronkera ngaha hafi kuko mu gisata ndangamuntu hariho ibikorwa byinshi n'ibisata hafi n'ibintu bishika 8 hariho extrait d'acte de naissance barayironkera ngaha hariho extrait de mariage na nyine barayironkera ngaha urabona ko duheruka no kubaraganisha ku munsi wa gatandatu bakare bahora bagenda hariya mu komine mugabo ubu bibera ngaha hariho attestation d'identité complète nayo nyene bayirongera ngaha urumva rero ko by'ukuri abenegihugu baranezerewe nuko ibintu babirongera ngaha hafi. Kubwo warongoye iyo zone Mutimbuzi ati akarusho ni kanini ngo kuko ivyo umwenegihugu abakeneye abironka ku mwanya aba abikenereye ko kandi vyoroshe akabandanya ahanura abenegihugu arongoye ko bo kwitwararika kwitura igisata c'inyandiko ndangamuntu ngo kuko bifise akamaro katari gato. Akarusho gahari nuko umwenegihugu bwa mbere aronka ikintu ku mwanya agikenereyeko kandi akironka byoroshe kuko nababwiye hariho igihe wasanga umwenegihugu afasha agatike akagenda ku ikomine ugasanga rero ku ikomine ahahuriye n'abandi ugasanga ni benshi biragoye kugira ngo umwenegihugu atunganirizwe ugaca usanga avuyeho adatunganirijwe bivanye n'ubwinshi bw'abenegihugu bahari kuko amazone yahahuriye mugabo ubu umwenegihugu ngaha mu zone biroroha cyane kuko aza tumutunganiriza akaca asubira ku bindi bikorwa vyiyo ico twohanura abenegihugu nuko bo kumvira cyane impanuro intwaro zibaha kuko birafise akamaro kanini cyane iyo umukenyezi yandikishije n'umufasha n'umugabo wiwe bakandikwa biciye mu mategeko birafise ico bifasha cyane kuko iyo bagiye mu mategeko hariho ibikingira umugabo hariho n'ibikingira umukenyezi n'ikindi cyo kwandikisha umwana avutse birafise akamaro kuko iyo umwana amaze kurenza iminsi 15 ubwa mbere bwo kugira ngo asubire kwandikwa hariho urupapuro bisabwa ko buramatari atangira ko uburenganzira gutyo rero uca wumva ko umwenegihugu birashobora kumugora bivanye no gusamara kwiwe nico gituma mpamagarira umwenegihugu wese ko yokumvira impanuro z'abajeje intwara na cyane ibintu byose akabikora ku mwanya wabyo. Eka n'abenegihugu bo muri zone Mutimbuzi barashima uko batunganirizwa barashima kandi ko begerejwe ubutegetsi hama uko bisanzwe ino ndinganizo shasha iyo umuntu aje kwitura aha kuri zone mu gihe ari akadosiye arondera canke arondera chef de zone akadosiye ukaronka wihuse
ndetse bikanyaruka. Rero tugashimira ukungene igihugu canke leta yiyumviriye kwegereza ubutegetsi abene igihugu kugira ngo bishobore kuza bataza bararuha cyane, kuko kare byaratugora uje kurondera dosiye urize kurondera dosiye warinda kuja ku komine, ariko gushika muri uno mwanya mwino ndanganizo shasha ubu biratwegereye uje kuri zone ikintu cyo cyose uragikenera urakironka byihuse, yaba impapuro z'abana, yaba z'ubugeni, yaba kurondera karanga muntu ubu unakaravyo. Rero tubandanya dushimira leta ukungene yitwararitse abene gihugu kuza irabafunyiriza urugendo no kubegereza ubutegetsi. Akarusho kuri twebwe abene gihugu urugendo n'ukungene twahora turuha kare byaratugora, wasanga dutuma abandi bantu, ariko ubu turishikira kubera ko ubu byose bikorerwa muri zone. Kuri turashima cyane ko leta iratwitwararika mu bihe byo kwandikisha abana, kuko iyo tujya ku mazone baratwandika no kuri bakadufasha tukagenda turutahana. Ni ukuri akarusho no kubera ni hafi mu bisanzwe kandi baratwitwararika cyane. Kuba nahazindukiye twari tuje mu isanzwe naje kwandikisha impapuro z'iparasera. Mu ncamake murabona ko ndabifise, kandi barundi bagerageje kungirira neza, kuko ubu ntibikitugora cyane. Ubu urabona ko ushitse ngaha upfa gushika, kuko dezone aba yamaze gushika. Murundi ebasha ntatebereza na bene gihugu saa moya na nusu, mbere twebwe bene gihugu nitwe duteba dusanga yamaze gushika. Hama rero ufise nka dosiye y'ubuzanye upfa kuyinjiza, umaze kuyinjiza ukamuhereza aca gutunganiriza atangorane, atakirinze gusaba atanikintu na kimwe. Ahejeje nukuri aca guhereza dosiye zawe ugaca wigira. Nkejo naraje no kwandikisha abuzukuru ku mpapuro z'intuzeye z'amavuko. Nukuri ubu ibintu bisigaye bimeze neza. Ubu urazi kuko kare twarinda gufata urugendo tukaja kwikomine. Nukuri ndabashimiye ukungene leta yabiteguye neza, kuko ubu nta kwirirwa uragenda kwikomine uza ngaha kuri zone, umaze gushika baca bagutunganiriza atangorane, urupapuro ugaca ugenda urujanye. Urumva kuko ibintu biryoshe, ubu ibintu bimeze neza. Akarusho karakomeye kuko twazirondera kwikomine. Urabona kuva ngaha kugira kwikomine ya Ntahangwa uriho 2,000 kugera no kugaruka ni 4. Umva ako karusho, ariko ngaha witura ngaho ntari 1,000 utanga. Haba nk'ukundi yabivuze, mariage ziri ngaha, abana kwandikisha bari ngaha. Umva byose urumva ko bimeze neza. Ntabwo turashimira leta yacu y'u Burundi aka kigoro yakoze igashikiriza bene gihugu ko byokorerwa kuri zone. Ahubwo tacho tworonka abanyagihugu twoyiha, mugabo turakenguruka leta yacu kabisa kabisa. Nuko majambo make rero turashima. Abo bene gihugu nyene twayaze bahamagarira abandi bene gihugu kujijuka bakaza baritura ibiro vy'inyandiko ndangamuntu narijya ico gisata ngo camaze kubegera. Akamonotera abandi bene gihugu batarajijuka nuko boza baritura ibiro vya zone, aho yarijya leta yatwegereje amazone kugira ngo ibintu vyahora bironderwa mu makomine tuze tubirondera mu makomine mu mazone, ndetse batwegereje. Rero no basaba yuko batosubira kuzoza baratuma, ahubwo nibazoze baranyaruka, ntagire umwene gihugu azosubira mu gihe umwana avutse kuzoza ararenza iminsi nyarijya inzandi aho bandikishiriza abana ari hafi, ndetse n'urugendo ari rugufiya cyane. No baterakamo kugira nabo bagirane biteho kuza kwandikisha abana hakiri kare batarenze iminsi 15.
akamaro kuri jewe ni kubera nandikisha umwana umva kuja kuvuza bigenda neza, kuja kwandikisha umwana ku ishuri bigenda neza. No ngaha rero duce dusozerera iki kiganiro. Mwakoze mwese mwariko muradukurikirana naho ubutaha. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye